Turakunze kumva bavuga iyo bashatse gucinyeza umuntu canke kugira iki surtout umukenyezi ukaza wumva ngo nta muvuga butumwa w'umukenyezi ngo tugeze tubona, kandi mugabo muri Bible twabona umengo abagabo nibo bahari ba Musa. Ntibica intege cane ko iyo dusomye ijambo ry'Imana Yesu amaze kuzuka abatwaye inkuru bwa mbere nziza mu gisagara barabakenyezi. Rero biciye kuri ivyo biduha ko kumenya ko Imana ntawe itakoresha, Imana ntawe itanyuramwo. Ndivuga ngo n'amabuye ntayacamwo kuko itaca no mu mugore. Hari igihe umugabo agucinyiza akakwimana rasiyo agatwara vyose, ariko nibutse abagabo, namwe bagabo muzabibazwa kuko aba bana aba bakobwa ba nyoko bukwe mukwiye kububaha, Abana bayina mukwiye kubakunda. Bibiliya iravuga ngo mubakunde kuko ni n'imbombavu, ni ingingo zidakomeye cyane. Rero mu yandi magambo wamukuye iwabo afise agaciro ukwiye kumukunda, ariko umugore dukwiye kugira ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umugore, mbega umugore mwiza, umugore w'ubwenge wamukura he? Dukwiye kugira ubwenge. Amahoro cane, mwaramutse, mwiriwe bivanye naho muherereye. Nizera ko mumeze neza, nizera ko muri amahoro aho muri hose mu banyu no mu vyanyu. Je wahanje ndameze neza nkuko mubibona, nizera yuko namwebwe ari amahoro. Nuko rero reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Turagarutse ubugira kandi dusubire tuyage kuri bwa buzima bw'umukenyezi, dusubire tuyage kuri bwa buzima bw'umwigeme muri rusangi. Ubugira kandi nkuze mubimenyereye, mbe mukenyezi ni ikiganiro gica ku nsamizi Irebe FM imisi yose ya gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 9 z'umuhingamo. Ariko kandi ibiganiro vyacu turashika no kuri YouTube ya Irebe Media, nayo nyene ibihurikiye mu muryango Irebe Company vyose n'ivy'iwacu. Tugasanga abakenyezi aho baba bari ku kivi canke tugahindura ikirere gatoyi tukagenda tukayagira hanze tutayenze kuja muri studio za Irebe FM, ariko hose tuba dushaka kubashikira mwebwe mwese aho muri hose. Nuko rero andayibutsa mbere ya vyose kugira subscribe na share na like kuri kino kiganiro ndetse n'ibindi biganiro vyose, maze mubandanye muronka ibiganiro vyiza cane kandi biryoshe nkuko musanzwe mubimenyereye. Nuko rero kano ni mbe mukenyezi, turaga ku buzima bw'umukenyezi aha canke hariya anye mu buzima bwe bwa misi yose, mu kazi kiwe ka misi yose, mu muryango wiwe, mu kibano ciwe, aha ariko ndetse no mu gihugu cose. Tuyaga mbega ariko yiteza imbere gute, mbega ariko agerageza nawe gushika kure gute, agerageza guserura ivyiyumviro vyiwe gute, bitandukanye cane gose. Nuko rero no musi turagarutse dusubire tuyage. Ndabibutsa yuko isamizi Irebe FM mushaka kuyumviriza kuri 91.4 akuba ari hano mu gisagara ca Bujumbura, ndetse no kwijana n'ibice bibiri akuba ari mu ntara zitandukanye ziri mu gihugu hagati, ndetse nawe uri mu mahanga urashaka kudukina bice kuri West3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Nuko ndaguha ikaze. Uno musi ndi kubona umutumire muramuzi, aramaze guca kuri ano ma ecran yanyu. Twarakoranye ikiganiro n'ubaragarutse ubugira kandi twarakoranye ikiganiro ariko aradutumira kuza mu gikorane yaraje ino gukoresha n'umumama asanzwe aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko asanzwe ari umurundi kazi. Niwe dusubiye kugaruka kuyaga ubugira kandi niwe dusubiye kuza amaze tugico mutumukuyeko. Umumama mwiza, umumama aberewe, tumuheruka n'umukozi w'Imana, ariko aradutumirira mu gikorane. Igikorane cari kiryoshe cane, mwashoboye kubibona ku bantu bakurikirana chaîne ya Irebe Media. Nizera yuko mwagize ico muhakura, mwagize ico muhigira, ariko araje kutubwira mbere yuko tuza kuyaga ibindi vyose, atumwakira atubwira ukuntu yiyumva nyuma yo gusigwa amavuta akaba pasteur. Ubwa mbere namuhamagara mama pastor akavuga ngo yangu uri kurambeshera mugabo nibaza yuko mfise uruhusha rwo kubikwita mama Christine. N'amahoro? N'amahoro cyane. Umeze neza? Tumeze neza, turashimira Imana. Félicitations cyane. Merci. Amavuta aguma aba amavuta cyane. Ego, uramutse bariko baradukurikirana mbere yuko tuyaga. Ndabaramukije cane abantu mwese mudukurikiye biciye ku ishene ya Irebe FM. Ubuntu bw'Imana wowe kuri mwese. Urakoze cyane. Mwamubonye ni Pastor Christine, ubu turashaka kumwita mama pastor, ubu turavyemerewe. Nasaba kumbwira ngo yaha ngo ntuse kuri nyeta. Nuko rero
tuguheruka uri umukozi w'Imana asanzwe Yeah. ariko ubu unye uri pasiteri Yego. avyemerewe abiherewe uruhusha Cyane. wiyumva gute? Ni ukuri n'umugisha ndanezerewe cyane rwose. Hari ukuntu iyo wakwise mama pastor utarabisigirwa umengo bariko barakubesha. yego izina riteye ubwoba ni izina umuntu wese adakira kwinjiramwo ariko Imana yavyemeye mu bisanzwe kandi ni izina rifise agaciro, izina uvuga ati ndi pasteur, mu pasteur ni nk'umwungere uvuga ati ndafise abo mbazwa, ndafise abo ngize iki, nibaza yuko ari ikintu gikomeye atari ico gufata minenegwe, nico gituma ngira ngo bari kwisutinya. Ariko ndashaka kumenya Pasteur Christine bakikubwira ukihajya ugiheza bagezaho gusengera ati urabaye pasteur, murya mwanya Christine yiyumvise gute muri we? Mbega ntabwo bavuze ati none jewe bino bintu kweri mbega mana nzobishobora iki niko nka jewe ndibuka umunsi nibaruka umwana sinarira ngo umunezero navuga none je nzoshobora kumurera, none je nzogiye ubwo bwa ntibubura mugabo buba buvanze n'umunezero we muri ico gihe uronse amabanga mashasha, uronse ibindi bikorwa bishasha kandi bikomeye cyane. Muri ico gihe nikihe kintu nigihe jambo ryakuje mu mutima wavyakiriye gute? Navyakiriye bwa mbere navyakiriye neza ariko nkuko bivuze ubwo mu mutima ntibubura. Yego. Ibi bintu aya mabango bashizemo nzayashobora. Mbise babuze uwundi. Yego twatatoye naka. Ko batatoye naka. Yo bangisha inama nakubwira ati tora naka bamurandindiriye. Ariko uko ugenda usenga Imana igenda ikumara mu bwoba na cyane ko hari ijambo Paulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo aminkomeza. Biciye muri iryo jambo rero biduha kurema bavuga ati katari je ndavyikoresha ari umwami abinkoresha nzabishobozwa. Turakunze kumva bavuga iyo bashatse gucinyeza umuntu cyangwa kugira iki surtout umukenyezi ukaza wumva ngo ntamuvuga ubutumwa w'umukenyezi ngo tugeze tubona. Wowe muri ico gihe iyo bavuze uko ukabuzi yuko wowe Imana yaragutoye kumbure hari n'abandi bashinga ntahe mwari kumwe ariko Imana igatora wewe muri ico gihe ntibiheza bikagutsitaza, ntibiheza bikaguca intege. Kandi mugabo muri Bible twabona umengo abagabo nibo bahari ba Musa, ba Ibrahamu, bande bose. Muri ico gihe wewe ucuvyakira gute mbega ntibiguca intege? Ntibica intege cyane ko iyo dusomye ijambo ry'Imana Yesu amaze kuzuka abatwaye inkuru bwa mbere nziza mu gisagara barabakenyezi. Rero biciye kuri ivyo biduha ko kumenya ko Imana ntawe itakoresha, Imana ntawe itanyuramwo. Irindi ivuga ngo n'amabuye ntayacamwo kuko itaca no mu mugore. Ibyo rero ntibinca intege na gatoya iyo twisunze ijambo ry'Imana. Yego. Murakoze cyane. Nuko rero mwavyumvise ariko ndashaka kumenya ikibanza cyagenze neza cyane rwose. Turashima birenze uko twavyiteze. Yego cyane aho n'amahoro cyane. Muravyumva yuko amakuru ya Christine ni meza cyane, ubunye afise irindi pete muri Yesu, afise irindi pete. Ubunye ni Pasteur Christine afise ayandi mavuta. Uno munsi rero Christine ico ndashaka tuyage kuno munsi nkuko nayiko ndababwira ikiganiro nimbe mukenyezi turakuza gumukenyezi ku mpande zose zimugize. Mbega umukenyezi aha ameze gute? Mbega umukenyezi aha yitwara gute? Akuno munsi ndashaka ko tuyaga umukenyezi duhereye bwa mbere na mbere kuko hamuna muri Bible hari itanguriro ibintu byose uko vyatanguye. Eko ndashaka duhere muri Bible. Mbega umukenyezi muri Bible ninde? Umukenyezi muri Bible avugwa gute? Umukenyezi muri Bible asabwa iki? Asabwa kwitwara gute? Mbega ijambo ry'Imana rimugira gukora iki kugira abe umugororotse imbere y'Imana? Nico numva twohera ko duhereye ku ntango mbere yuko tuja mu buzima bwiwe bwa misi yose busanzwe. Amen. Umukenyezi Bibiliya icitubwira dusomye mu itanguriro igice cya 2 atubwira ko umukenyezi ari urubavu ari akagufa ko mu rubavu rw'umugabo wiwe.
kandi rikavuga ngo umugore yakuye mu mugabo. Iyo dusomye Abefeso igice ca 5 duhereye ku murongo wa 22 haravuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, kuko nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Kuvuga ngo umugore isoko canke se inkingi ya vyose, akwiye gutahura yuko ari munsi y'umugabo wiwe, kuko umugabo Bibiliya atubwira ko ari umutwe w'umugore, agasabwa rero kongera kugamburuka, akagamburukira umugabo wiwe. Iyo uvuye mu kugamburukira umugabo niho hahabwa umugisha wa vyose. Umugore rero ni umufasha w'umugabo. Muri iyi minsi nongera ngiraho nca mpanura n'abagore benshi, bagore twongere tugaruke. Abagore benshi bariko barata akaranga kabo. Iyo umugore amaze gukora akazi akaronka amafaranga yinjiza ku mufuko, cumenga vyose birarangiye, umenga niwe acaba umugabo. Hari n'igihe ugira amahirwe mabi umugabo ntagira akazi, akaba ari umugore aba afise akazi. Ariko ivyo ari vyo vyose mugore, wame wibuka yuko uri umufasha w'umugabo. Nubwo umugabo wawe ataba afise akazi, wibuke yuko ukwiye kuganduka, ugaca bugufi, ukemera gutwagwa canke se gutegekwa. Nta nubwo ari no gutwagwa, nukunga n'umubiri umwe, gufashanya muri ivyo vyose. Rero bagore beza ndabibuse, kandi twongere tugamburikira abagabo bacu, urukundo rugwire mu gihugu cacu c'u Burundi, tube abanyakaranga. Burya y'umugore n'umugabo iyo bakundanye, igihugu caba amahoro. Igihugu iyo kibuze abagore n'abagabo bumvikana, urumva intambara zama, imanza ziba nyinshi. N'umukuru w'igihugu yavuze ati urugihugu kigizwe n'imiryango. Iyo miryango rero itagiye hamwe ngo yunge ubumwe ngo imere neza, n'igihugu ntigitera imbere. Rero bagore twibuke abo turi bo. Ndabizi ko umugore arashoboye, umugore akora byinshi. Burya umugore akora ngo ashobora gukora ibintu bitanu icarimwe, maboko igihumbi. Urumva, ariko nubwo biruko umugabo aracara umutwe wacu, abagabo baracara umutwe, dukwiye n'abami. Sara we hari n'igihe yavuze ngo yita umugabo wiwe umwami. N'abami bacu tububahe, tubagamburukire. Muri Bibiliya ico Bibiliya idusaba, ubuze kubaha umugabo nijoro byagorana. Ego cane. Muriko muravyumva, aho onye ni mu rugo urabwirizwa kubaha umugabo wawe, urabwirizwa kumugamburukira, kubera ko twebwe dusabwa kububaha, nawe bagasabwa kudukunda. Umwe wese n'inshingano ziwe. Kandi n'umugabo iyo umwubaha nta mpamvu nimwe yo kureka kugukunda, nta mpamvu nimwe yo kureka gukunda, kubera ko nta kuronka guca. Avuga ati none uyu muntu anyubaha, ikintu cyose anyubahiririza, naho no musotora sinoronka aho ndamukura. Nuko rero bakenyezi canke bagore muriko muratwumviriza, murumvise ico Bible isaba umukenyezi, murumvise ico Bible igusaba wewe gukora kugira ngo ushobore kuronka ijuru. Ni kubaha umushinga ntahe wawe, ni kumwubahiririza mu vyo akora vyose, kubera ko niwe mutwe nkuko Bible ibitubwira. Aho onye ni muri rusange, ariko ndashaka kumenya, tugende mu rugo neza na neza. Turazi abantu benshi, Christine, bakoresha iryo jambo surtout abagabo, kugira bacinyize abagore babo, kugira bavuga ati umviriza utegereza kunyubaha. Nimba ndakubwira ati jyama kwisima, ni jyama kwisima. Nimba ndakubwira ati kora ibi, ni kora ibi. Muri ico gihe mbega wa mugore yoca vyitwaramwo gute? Kuko Bible iramusaba kubaha umugabo wiwe. Imico y'ikirundi nayo nyene uko nyene. Mbega muri ico gihe, mu gihe haciye haboneka umushinga ntahe wiwe avyitwayemwo, abitwaye mu yindi nzira kugira ashobore gucinyiza wa mukenyezi, muri ico gihe umukenyezi nawe yoca bigenza gute?
muri ico gihe nasaba ko umugore ubushize narababwiye ngo nta kintu na kimwe kidashobokera gusenga, bishobora gutwara igihe wewe utifuza. Urabona iyo umuntu ari mu kigeragezo aba ashaka ko kigenda cihuse ariko birasaba kwihangana, birasaba gusenga cyane. Kandi ikindi hari igihe uza umugore abuzwa uburenganzira akaba yakwakwa nimba ari bakamwankira gakora nka business, tuvuge nk'akarorero, ariko umugore ntakwiye kurera amaboko. Bigenze uko umugabo akakwima akagucinyiza agashaka ngo umwubahe ntanakuzanire na rasiyo. Umugore cyambere haguruka usenge, kigira kabiri wihangane, kira gatatu urondera ico ukora kugira ngo abana baronke ico kurya. Hari igihe umugabo agucinyiza akakwima na rasiyo agatwara byose, ariko nibutse abagabo, namwe bagabo muzabibazwa kuko aba bana aba bakobwa ba nyoko bukwe mukwiye kububaha, mukwiye kubakunda. Bibiliya iravuga ngo mubakunde kuko ni n'imbombavu, ni ingingo zidakomeye cyane. Rero mu yandi magambo, wamukuye iwabo afise agaciro, ukwiye kumukunda. Ariko umugore dukwiye kugira ubwenge. Biravuga ngo umugore, mbega umugore mwiza, umugore w'ubwenge wamukura he? Dukwiye kugira ubwenge, umuntu agaca arondera. Hari igihe abantu biyumvira ngo umuntu arondera biciye muri byinshi, kanakubwira umuntu ashobora gutangira. Nigeze kurungikira amafaranga umuntu atarenze 50,000 by'amarundi, ari umugore yibana, umugabo yari yaramucinyije. Ayo mafaranga yamugejeje kure ku mutahe ukomeye, kugeza aho umugore yiyambika bazerisha wenyine muri ya 50,000 y'amarundi. Biradusaba rero ko ntiturera amaboko, tuba abantu dushugurika kugira ngo imiryango yacu ucyambere ntihavemwo n'ubusambanyi. Umugabo wo ku ruhande akubonereho. Ushobora no kurimira umuntu aho hantu kakura amafaranga buke buke gusa, ariko abana nabo ntibandavure. Ndasubiramwo, usenge, wihangane, ivy'Imana urarindira. Ntabwo ngo ugiye gusenga ubwo nyene bice biba, ariko ntuturugo rwawe. Oya, ntiwahukane, ihangane, Imana irahindura. Urakoze cyane aho kantu uvuze ngo ntiwahukane. No muri kino gihugu cyacu imengo ntivyemewe gose, ntivyemewe. Ego muri leta urashobora kugenda mukaburana ibi n'ibi, ariko bigakunda. Mugabo nko mwisengero hoho usinya ubusinya mbere y'Imana, usinya ubusinya biba biheze. Ariko ndashaka kumenya, nubwo muri leta hari igihe umugenda mukaburana bigakunda, mbega muri kijya gihe, kuko hari igihe ko turazi yuko iyo wubakanye n'umuntu bavuga ngo umufasha w'ukuri ngo ava ku mavi, uramusengera kugira uronke. Mu gihe wa muntu atasenze ngo aronke wamufasha w'ukuri, yaba umushinga ntaye cyangwa umukenyezi, bikarangira baratandukanye, mbega muri ico gihe kiba ari icaha mu gihe vyanse? Kuko ego imbere y'Imana nta cyanka, mbwa hari igihe imbere y'umwana w'umuntu vyanka. Mbega muri ico gihe abakoze icaha iyo bagize mariage, aba ari icaha mbega imbere y'Imana biharurwa gute? Kuko hari igihe, kuko nibaza ko hari igihe habaho n'Imana ikaguha amasinye ikavuga ati nuko uwo muntu mumva impande. Mbega muri ico gihe uwo muntu hoba ariko araturaba akiri muri dilemme yo kuvuga ati mbega je narakoze icaha, naragize iki, mugabo ubundi je niho mfise amahoro. Muri ico gihe aharurwa gute imbere y'Imana? Ni ibintu bigoye cyane, ariko nagomba nibutsa abantu, namba tugenda mu bwami bwo mu ijuru, byitwa ko tugenda mu ijuru, biriharura ko ari icaha. Nasaba abatarubaka, bataraja mu rugo. Urugo si ikintu wohubukira ubwo nyene kubera by'ukuri. Umuntu akwiye gusenga cyane, Imana ikamwemeza ko akwiye kwinjira muri urwo rugo, canke se n'umusore akwiye kurongora uwo mukobwa. Bibiliya iravuga yuko umukobwa yemerewe gusubira iwabo
ariko akitwa igisubira muhira. N'umuhungu canke se umugabo yemeye gutandukana n'umugore wiwe ariko akazarindira bakazatandukanywa n'urupfu. Umugore yarongowe yarongowe bakagirana isezerano haba muri leta haba no mwishengero, mutandukana ari uko uwo apfuye. Gutandukana navuze umuntu wese aremewe gutandukana akagiwe kugira ngo ntibagukubita amacupa, ntibagukubita imipanga ngo bakwice, bakuboreze igufa. Ariko kurongorwa no kurindira ugasenga Imana ikamuhindura. Bibiliya avuga ngo iyo umwe apfuye aba kubohoye. Kuri jewe iryo jambo ry'Imana nizeye nubwo abandi bavyeza ako je ntavyo neza. Kurikiza ijambo ry'Imana umwe wese no kwemera kwiwe. Ako ndashaka kumenya Christine, uratubwiye ati nimpaka umwe apfuye canke yitavye Imana kugira ushobore kuja n'ababasengera ngo bapfe. Yego birahari. Birahari n'ukuri ugasanga yamusenga ati nukuri Imana nkurako. Mugabo cyane hano mu Burundi iyo dufate nk'umukenyezi apfakaye acitse umupfakazi umugabo wiwe akitaba Imana, kumbure yitavye Imana akiri muto ati je ndashobora kuja ku wundi mugabo. Mbega muri ico gihe ho babimeze gute? Kuko ngaha mundi ku mico yo ngaha wa muryango wagiyemwo bwa mbere ucumengura menje, ucumengo ukoze ibitabaho kandi mu gihe umuhungu wabo canke umwana wabo atagihari. Mbega muri ico gihe ho bari mwicaha canke uwo mugore abamenje koko canke arabifitiye uburenganzira? Nahanura ahubwo imiryango abantu benshi tureke kubera abandi umuzigo, dusome ijambo ry'Imana. Burya isi yose yaba igihugu yaba umuntu ku giti ciwe yaba na business byose byubakiye hano ku ijambo ry'Imana. Dusomya Bibiliya yemerera uwo mugore yuko akwiye kurongorwa n'umugabo akwiye kurongora mu gihe mugenzi we yapfuye. Dukwiye gutahura yuko ataba yamwisha bishaje ahubwo nawe abababaye koya mu ntumbero rero yo kugira ngo yirinde ntashurashure akwiye kurongorwa. Ego cyane urakoze cyane kandi nivyo uvuze kuko agumye ari wenyene ni hahandi usanga agiye mu ngeso mbi agize iki ugasanga ahubwo ikaharurwa kwicaha gisumba ko yari kuja ku mugabo yemewe. Ego akoze cyane ariko tugaruka gatoya watubwiye ati umukenyezi niyagira ibigeragezo ibica nk'ebiriya aye nafuka amasenge. Christine uri mama pastor, uri umukozi w'Imana, turabona yuko usengera urugo rwawe, urasengera urugo rwawe, urasengera umufasha, urasengera abana bawe. Tubwire ibanga ry'umukenyezi asengera urugo rwiwe nka wewe ubikora, wa wundi atabikora mubwira ibanga ririyo avuga ati burya wahomvye iki hari ico utazi. Nirihe banga ry'umukenyezi afukama agashinga amavi hasi agasengera urugo rwiwe? Ibanga ry'umukenyezi asengera urugo rwiwe, iyo dusomye Abefeso igice ca 6 duhereye ku murongo w'10 ukamanuka aratubwira ngo intambara tugwana sizi inyama n'amaraso. Umugabo arashobora gufata decision, wa wundi ushobora guhanura ntiyemere akaba yagura parcelle atakubwiye ukazavyumva hari ariko ukamutuma isengesho utavuze utagiye mu gahinga ngo mwirigwe mushwana. Rero twebwe ibanga ryacu ryo gusenga nuko tubwira Imana ikadukorera ibyo twe tutashoboye kwikorera, nukuyituma kandi Imana iremera gutumika iragamburuka ikadukorera n'ibirenze. Hakaba amahoro hagati yawe n'umugabo, hagati yawe kandi no muri societe ntibanagusuzugure ngo ujya mugore n'umunyamahane. Hari gihe bavuga ngo n'umunyamahane kandi utari n'umunyamahane. Urumva rero ucabona Imana igukorera n'ibirenze ikamuhindukiriza hajye nyene ukisanga yagarutse akaja ku murongo. Iryo banga ryacu ryo
nta mpamvu yo kuja mu manza, nta mpamvu yo guhamagara bariya na bariya birirwa baguseka. Ja ku mavi. Yesu arahindura, Yesu aratabara, Yesu araruhura. Ikindi naco yaravuze ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu. Hari igihe ujya mutwaro kuremera, bandi bahita bagenda no mu bapfumu, ariko ibanga ryacu ryo gusenga Yesu aca twikorera ijya mitwaro, ukaba umuntu useka, bakakubona uri umumama w'amahoro, utwenga, nta bibazo wigirira, kandi ibibazo ari byinshi, ari yabitwuzuranye. Iryo ni ryo banga rero. Yesu nuko muriko muravyumva, ibanga ry'umukenyezi asengera urugo, kuko umukenyezi niwe nkingi y'urugo, umukenyezi niwe urugo rwose ruhagazeko. Ego umushinga ntahe n'umutwe, mugabo umutwe ntiwohagarara mu kirere. Umutwe ntiwohagarara mu kirere. Umukenyezi uriko uratwumviriza, ni wewe uri nkingi y'urugo rwawe. Wumve yuko rujya rugo suga umushinga ntahe wawe, sugwande, ni wewe ubwa mbere na mbere, kuko uzurabe niyo urugo rumeze nabi ngo yemwe ngo he wa mugore, abana iyo barezwe nabi ngo ngo bajya ngo barezwe na nyina ngo biratahuritse. Ariko ndashaka tugaruke kuri ikintu tubayemwo hano mu Burundi. Ego abakenyezi bariko barahaguruka bakore, watubwiye ati nta mukenyezi wo kuwokurira amaboko, nta mukenyezi wo kugira iki, ariko ugaca usanga nubwo ariko arahaguruka, jewe ndahagurutse ndakoze, ugasanga imbere harambereye intambamyi, ukumva ngo we ntavyo woshobora, ngo genda, canke ngo imbere yuko ngo habiki ngo banze, ugasanga bariko bagira ama exigence agoye. Mbega ivyo vyovyo ntitusaha dusanga wa mukenyezi yarafise n'umwete, yarafise n'iki, biriko biramusubiza inyuma, biriko bituma atagera kure. Muri ico gihe ayoca bigenza gute? Kuko turazi ko hariho abagore ego vrema atsinda ico kigerageza, akavuga ati jewe ndabiheba nemere gusonza. Umwana wawe ndavuga ati sha jewe nkataha taco ntaniye umwana, nkataha taco nkoze, kumbura umushinga ntahe wanje nta kazi gafatitse afise, akemera guta ibanga. Mbega mw'ico gihe umukenyezi yoca avyitwaramwo gute mu gihe bigenze uko onye? Muri ico gihe uhanura iki abo bantu baca intege abakenyezi, abo bantu baca intege uwo mukenyezi agomvye kwiteza imbere, agomvye kugera nawe ahageze? Icambere ico nohera kuri abo bantu baca intege abagore, uba uriko urihomvya. Nimba ari umugabo abikora, aba ariko arihomvya. Abagore barashoboye, abagore ntaco badashoboye, uretse ico cyo kuba umutwe conyene, ariko ibindi vyose barabishoboye. Kandi nkuko nabo ata mugabo yoba inkingi, kandi ni nkuko wese n'akazi kiwe, wese n'akazi kiwe. Hanyuma umugore ntucike intege, uko biri kose ntucike intege, komeza. Igihe kimwe umugabo ubikorane no gusenga. Umugabo nimba ari umugabo ntazateba kumenya ko yibesha, kandi nimba ari n'ababanyi bakubwira ko udashoboye, nukuri urashoboye. Ico kwiye kumenya, ntiwumvira amabwire y'abantu, umvira Imana. Iyo usenga Imana irakoriyanta, Imana irakuyobora, hari amajwi aza kubwira ati urashoboye, ndi kumwe nawe mwana wanje, komeza, ndi kumwe nawe. Rero umugore ntucike intege uca uvuga ngo ngo reka nanje ndamuhime nicare. Iyo umuhimye rero ako kantu ko guhimana, uba wishe abana, nubwo ubikora urira, nubwo ubikora ubabaye, ariko komeza, imbere hari ivyiza. Ego urakoze cane ku mpanuro ukomeza kuduha Christine. Ariko ndashaka kumenya, uri umumama aba mu mahanga, turakunze kubona abamama benshi ino barihangana, nimba abafise abagabo bafata nabi bakihangana, mukaza wumva ugasanga bafise chance zo kuja i Buraya, bavuga ati jewe reka nihangane, mugabo tukazoshika i Buraya, ko turazi ko i Buraya umugore aza imbere, hatangira umwana, hama umumama canke umukenyezi, umugabo aza ubwa nyuma, aza n'imbere y'akayabu canke imbwa. Umugabo aza ubwa nyuma. Mugabo hariho kwa kundi navuga ati hariho abagabo baca babihindukiririzamwo bakazitwaramwo nabi, no hanze hariho abamama canke abakenyezi baca bavyitwaramwo nabi. Mbega wa mumama ageze hariya kubera ko aca ahinduka, ego c'est vrai arafise valeur
aho hantu umugabo ese byari bikenewe ko ahinduka byari bikenewe ko kubwira umugabo ngo okay ngo je ngo ndarushe guteka kuko mu rugo hariho kumvikana ugati jewe ko reka nkora ibi nawe ukora ibi kuko mwese muvuye ku buzi mwese murarushe mbega niyihe mpamvu ituma baca bahinduka bageze hariya turazi ningo nke zisigara zikicubaza zinshi nubwo tutabimenya hari zisambuka hari zikomera muga niko nyinshi zica zisambuka niko nyinshi zica zitandukana bo ni cakindi cyo wavuze umugore ashobora kuba yaratangiye kuruha akiri hano ahama yavuga ati ningira amahirwe nkagenda urumva ageze mu gihugu gifise ubwigenge kandi kimuha amahirwe yo kimuprotege yes hanyuma umugore agace yibagira inyuma y'ibi byose tuzava muri uyu mubiri aho waje hose kandi nyuma yo kuva mu mubiri hariho urubanza ego agaca yibagira yuko abana baramukeneye n'igihugu kiramukeneye n'umugabo aramukeneye ibyo iyo umaze kuvyibagira niho usanga rero avuga ati jewe na kare arakora nanje ndakora mfise kwirihira inzu nta kintu na kimwe yankangamo ngo nimba yinjiza 500 y'amadolari nanje ndayinjiza ubwo rero urumva cya kintu cyo kuba hano umugabo niwe yirukanka agira gute umugore aragiki y'amahirwe umugore arayafise bigaca bituma rero avuga ati murumva rero nta kimwe nkangamo nibutsa abantu kubaka ingo aho turi hose canke tubana n'abantu twibuka ko tuzava muri iyi si nyuma yo kuva muri iyi si umuntu wese azabazwa ibyo yakoze rero ico nico kintu gikwiye gutuma twakubaka ingo zacu neza kandi twabana n'abantu bose amahoro mu gihe gikwiriye yo twibutse yuko tuzava muri uyu mubiri kandi umwe wese akazabazwa ibyo yakoze kandi nyuma y'ibyo ntawe uzagaruka gusaba imbabazi twari dukwiye kubikora neza igihe cyo gukora neza ni mu gihe umuntu agihumeka umuntu iyo yapfuye nta yandi mahirwe yo gukora ibyiza dukora ibyiza rero aho uri hose waje muri Amerika waje Australia waje Canada ni ibanga no gusenga no kwihangana bizagenda neza kugira ngo turagwe ubwami bwo mu ijuru nico gidutera kwihangana ahubwo kuri ico nyene mbona umengo ahubwo abayabuze ahahindukirira peut-être ngira abasanga bafise ako kantu muri we akavuga ati kingare mugabo akabura aho ahindukirira akavuga ati jewe umunsi nagezeho ariko nibaza yuko ingendo nziza si nyifato nziza kuko ugeze no muri ayo mahanga ubu Christine barazi yuko ari umurundi kazi Christine bazi ko ari umurundi kazi aho bari hose rero ni wagenda uhinduka uko nibaza yuko bagenda bavuga ati kaho ndabarundi kazi namwe mumeze uko cyangwa batubwira yuko mumeze uko n'ukuntu bwabo ndi mumeze uko rero ubu uri kuratesha urubwa igihugu cawe umuryango wawe wasize aha ndetse n'abana bawe aho bazogera hose mbega bya bindi bumva tuvuga ngaha bazovuga ati finalement barabesha akubera ko sivyo turiko turabona nuko rero ariko ndashaka kumenya Christine ugaragaje kuraba muri bino bihe umukenyezi waho hambere atwa yaba mu gihugu mu kibano mu rugo n'ubu aho tugeze muri 2025 nikiye kintu ubona yoba yarateye kwimbere mu buzima bwe bwa misi yose uvuga ati kera byari bimeze uko vraiment ati mugabo turashima cyane cyane nduvuga ati gushika n'isaha nta kirahinduka hakwiye gukorwa iki mu buzima busanzwe bwa misi yose nukuri turashimira cyane Imana kongera dushimira abatuyobora perezida wacu turamushimira cyane kuko ubu mu ntwaro zose barashiramo abagore kandi turashimira cyane Imana yongeye kuvyura abagore
ubu umugore wese afise ishaka ryo kwironderera hafi ya bose vraiment utari muri business ari mu burimyi na utari mu burimyi ari mu kazi ka leta ndabona ko abagore utari no muri ivyo urabona aba mama pasteur ni benshi muri iyi minsi muri iki gihe kandi bariko barabikora neza abagore turi kwiterambere ryiza cyane kandi uko imyaka iza bizarushiriza kugenda biba vyiza rero kuri ubu jewe mbona ari byo gushimira Imana ego nta kitaratorerwa inyishu bavuga ati aha biracacumbagira cyangwa ati byose ni sawa nukuri je mbonesheje amaso je ndabona ari sawa ego akoze cyane turabandanya tuyaga ariko tuja ku musozo w'ikiganiro ati kumwe na mama Christine Pasteur Christine muri kano kanya turashaka udusigire ijambo ku mukenyezi ariko aratwumviriza nimba ryo muri Bible nimba ari wewe nyene iryo wokumva wobwira umukenyezi ariko aratwumviriza nimba ari kumutera intege nimba ari kumubwira ati mukenyezi iki niki ambere yuko duheraheza ico na impanuro naha abagore canke se nabwira abagore turashoboye abagore murashoboye muri amaboko igihumbi nkuko twatangiye tubivuga na gutera intege ikintu cose wiyemere wumve ko ubwawe umanze wiyemere ubone ko ubishoboye burya abandi bazakwemera we wamanje kwiyemera dukura amaboko mu mpuzu dukore kandi dukomeze no gukorera Imana n'ibindi byose ejo bundi namye ndababwira ukuntu natangiye nkora ntuma ama audio nkatuma ama audio hirya no hino rero abagore waba mu rugo bitariko biragenda neza umura bizagenda neza uyu munsi ushobora uri kurarira ejo bikagenda neza ngo ijoro rishobora kurarira umuntu ejo impundu zikavuga rero uyu munsi nubwo biriko biragenda nabi uhumure bizagenda neza kandi uri intwari kazi urashoboye haguruka ukore ntucike intege haguruka urime Imana izasuka umugisha muri byo uri kurarima hera kuri bikeye ufise ariko werekane ko ushoboye n'ivyo bintu numva nabwira umugore hagati yo gukora Imana iragaruka ikagira gute igasukamwe umugisha bikagenda neza kuriko gukomeza uryamye ntuheranwe n'agahinda uko wegera abantu uko usohoka gukora agahinda kagenda kagira gute gagenda n'ivyo ego atubwiye amajambo aryoje cyane umukenyezi uri intwarikazi umukenyezi urashoboye izibageragezo ntibigukange ibyo bivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana k'umupasteur yasizwe amavuta avyemerewe rero nta mpamvu na wewe yo kutavyizera nta mpamvu na wewe yo kutabigenderako ayo majambo avuze gusa arakwiye kugira wewe umukenyezi uriko atwumviriza ashobora gushikana akure ashobora gushikana aho ushobora kwigeza ya mu buzima bwa misi yose ndetse no mu buzima nagambe ngo ubuzima bw'ijuru mu buzima spirituel niko nokivuga wari wagacishijemwo mama pasteur ati jewe bwa mbere nararungika amaudio iki niki mbega ubuhoho umuntu akeneye kugukurikirana akeneye kumva ubutumwa uri ushikiriza uko buunye byaratorewe umuti urashobora no gusenga kuri telefone yawe urashobora no gusenga wicariye muhiri wawe mbega wewe nta hantu umuntu ashobora gukura ubutumwa bwawe maze akabukurikirana kuri ubu umuntu ashaka kunkurikirana arashobora kunkurikirana biciye ku chaîne ya Isoko y'Ubugingo mugire share mugire subscribe hanyuma mugire n'amakomantere muzajya mubona ijambo ry'Imana riciye kuri iyo chaîne ya buri munsi uko Imana izajya ibidushoboza navyumvise ano majambo ariko aradushikiriza kumbura ushobora kuba waryoheye umugabo akanya kabaye gatoyi aja kuri chaîne ya YouTube yiwe Isoko ry'Ubugingo maze ugire share ugire subscribe ugire na like ugire na commentaire
hama ushobore kubisangiza abandi bashobore kubikurikirana maze ushobore guhezagirwa abiciye buno mukozi w'Imana ari imbere yacu. Nuko rero Nyaragasa ni isoko ry'ubumenyi. Rero nimugende Irebe FM, Irebe Media, ntaco muzotuburana, n'ijuru tuzoribaha, sivyo none? Genda rero maze muronke ubutumwa bwiza. Amen.